Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha dusanzwe tubashikiriza kuri runo rubuga rwitwa Ntamvuridahita TV. Amahoro y'Imana niyo tubipfuje mu byanyu no mu banyu mushishikare kugubwa neza. Ndabaha ikaze muri bino biganiro byacu dusanzwe tubashikiriza mukamusanzwe mugitegurirwa na jewe Janvier Imana irambona kandi nkabari jewe nsanzwe ndakibashikiriza igihe cyose kiba catunganijwe. Mu kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi rero mfise amajambo ngomba ko dusanga mu gitabo cy'uvugishwa n'Imana Yesaya. Dusoma mu gice ca 52 duca dusoma umurongo wa mbere wonyene, hanyuma twumva ayo majambo avugana n'imitima yacu. Tugomba kuvugana ku ijambo rivuga ngo kanguka wambare Imana yacu nihimbazwe. Umurongo wa mbere rero uvuga ngo Ikangure, Ikangure wambare inkomezi zawe ewe Siyoni, ambara imyambaro yawe ishajije ewe Yerusalemu wa murwa wera, kuko uhereye none muri wewe hatazoshika utakebwe canke igihumane. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi nano majambo ngomba ko dusangira muri uno mwanya kumbure utaza kuba muremure. Aho tugomba kuvugana kuri ino jambo rivuga ngo ikangure wambare Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo dusomye yabwiwe Abisirayeli bihanga Imana rero atoranije mu yandi mahanga yose, hanyuma ikarikundwa kaza. Ariko mugabo kandi aya majambo bayabwirwa Abisirayeli bayabwirwa mu gihe bari mu ikinyago camaze imyaka hafi 70 nkuko byari bavugishwa n'Imana batandukanye, harimo Yeremiya, cuko bazotwagwa ari nyagano bakamara imyaka 70 bari mu kinyago i Babuloni. Imana yacu ni dutabare. Hanyuma rero muri kino gihe nyene barimwo cha kino kinyago c'imyaka kumbure, mwumva tuko turavuga ko ari imyaka 70 nkuko byari byaravuzwe. Byabaye ibihe bitoroshe ku Bisirayeli. Abakunda gusoma amazaburi niho hari yazaburi ivuga ngo ku nzuzi z'i Babuloni niho twahora twicara, mbere tugaturikisha tukarira twibutse Siyoni, kuko ku nzuzi zaho cyangwa se ku biti byo ku nzuzi zaho utwari twaramanitse inanga zacu, aho ngo mbere ngo abatwambukanye turi nyagano, no kuvuga abanyebabuloni ngo baza abo banyamahanga ngo bakaza bakatugaraguza agati batubwira ngo nimuturirimbire kuri za ndirimbo z'Isiyoni. Ibyabaye ico gihe ni byinshi, hari n'ibyo tutazi kubera yuko murazi yuko ntibari kubyandika byose, ntibyari gushoboka. Rero birashoboka mu myaka ingahe ya mbere bamaze gutwagwa ari nyagano ko bagerageje gusenga Imana, bagasaba Imana ngo Imana ibagirire neza ibakure mu kinyago. Bagerageza mbere no gufata ingingo zitandukanye zibaho. Ngaha muri bino biganiro twabashikirije kuri runo rubuga rwitwa Ntamvuridahita TV, hari ikiganiro twabashikirije cavuga ko ano majambo dusanga muri Yeremiya igice ca 29 ku murongo wa 11, ahantu bavuga ngo kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvira ko ari ivyiyumviro vyiza by'amahoro bitari ivy'ibyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro ngo byakazoza ko mu iherezo ryanyu Imana yacu nihimbazwe. Ayo majambo rero twavuganye ko twaravuzemo ingene Abisirayeli ngo iki gihe havugwa no majambo hari habaye ngo itsembatsemba ryahitanye Abisirayeli benshi cyane gose, bivanye nuko ngo hari habonetse abantu bagenda kududureza Abisirayeli, bagenda kubwira umwami yaganza i Babuloni. Ico gihe barabarega bavuga yuko ngo bagomba kwiyonkora. Hanyuma rero babigenzuye basanga ngo ni abavugishwa, ngo bavugishwa amajambo ngo yo kubwira abantu, yo kubagumura, yo kubereka yuko hageze yuko bava i Babuloni, kuko Abisirayeli nabo bari barabishatse baragerageza ariko mugabo ntibyakunda. Ico gihe rero ngo baca barica abantu benshi, harimo abaherezi benshi n'imiryango yabo n'ibindi byinshi. Imana yacu nidutabare. Rero
baripfuza kuvayo, baripfuza kuva mu kinyago. Nawe urumva niwo ureka gushaka kuva mu kinyago, waratwawe uri nyagano, urumva nyine nawe niwo ureka kugira no kwipfuza kuva mu kinyago. Hanyuma rero ngo bano Bisirayeli rero hariho ibihe hageze igihe baradendebukirwa, bararambirwa. Namwe yumvira imyaka 70 iwanyu utakijayo, urahano novuga ngo uri mpunzi, waratwawe uri mbohe, uri nyagano mu kindi gihugu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero muri iki gihe aya majambo yavugwa rero, cari igihe ngo Imana iriko irababwira amasezerano, iriko irabasezeranira amasezerano, ibabwira yuko ibihe bigiye guhinduka. Naho bari bageze igihe barambiwe, barushe, biganyira, bihebuye, bishoboka yuko no gusenga batari bagisenga, naho bari bamaze igihe kirekire ibyo basengeye bitarashika, byarase gucamwo. Murumva namwe ico kinyago c'iyo myaka. Ariko ngo Imana igihe yateguye kigira kigere, Imana itangura kuvugana nabo, itangura kubasezeranira. Murano masezerano yabasezeraniye rero, ibabwira ibigiye kubabako, ibabwira yuko igiye kubahindurira ibihe, ibabwira ko igiye kubahindurira amateka, itangura kubabwira yuko igiye kuzobakura mu gihe c'ikinyago babayemwo imyaka myinshi. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma rero Imana rero ibwira aba bantu bayo, ibabwira ico bakwiye gukora kubera ko ibihe bigiye guhinduka, kubera yuko ibihe bishasha bigiye kuza, kubera yuko sezo nshasha igiye kuza, kubera ari amateka agiye guhinduka. Vyaba ngombwa yuko ibigiye kubabako, ibyiza igiye kubakorera bitaza bibasanga muri za ntege nke. Byabaye ngombwa yuko Imana ibabwira ko bakwiye kubyitegurira, ko bakwiye kwikangura, bakava mu itiro, bakava mu ntege nke barimo, bakava mu kudasenga Imana barimo, bakava mu kurambirwa barimo. Kuko hageze igihe barambirwa. Nigeze gusoma komantere, imwe muri zya komantere zisigura ibya Bibiliya, muri kiriya gihe ca Daniel, Shadraka na Meshaki na Abdenego, ngo abantu benshi bari baravuye ku Mana, mbere novuga ngo iby'Imana barabihevye. Ariko ngo bakeya muri bo harimo ba Shadraka, Meshaki na Abdenego bumva ibyabaye, no kuvuga ngo bo baguma bizera Imana, baguma bubaha Imana, banga kwiyandurisha no kwihumanisha iby'i Babuloni hariya mu kinyago canke mu buhungiro bari. Hanyuma murazinganira ngo hageze igihe umwami avuga ngo Imana ya Shadraka, Meshaki na Abdenego niyo Mana yonyene ikwiye gusengwa. Ca gihe Shadraka, Meshaki na Abdenego banse guhemukira Imana, bakavuga ngo Imana yacu twizeye, naho mutubwira ngo dusenge ibishushanyo, turazi ko Imana yacu twizeye ishobora kudukiza muri iryo tanura ry'umuriro. Birashoboka yuko Imana yacu dutabara, ibyo ntitubikekeranya. Ariko mugabo kandi kubwa conviction dufise twebwe, kubw'imyizerere yacu, naho vyonashika ntidutabare, kumbura bivanye n'igihe turimwo kigoye, bivanye na kino gihe turimwo, novuga ngo ubwoko bwacu bwitirirwa Imana bwaguye mu vyaha, bwasubiye inyuma, mbere novuga ngo turi mu gihe c'igihano. Vyoshoboka ninadutabare, mugabo nahito dutabara. Twebwe ntacyo twirirwa turavuga kuri ibyo mwavuze, nahito dutabara, ntidushobora guhemuka, kuko turazi yuko Imana yacu ibishoboye. Nahito bikora naho nyene nta ngorane, ntizobiretse kubikora kubera ko itabikeneye cyangwa se itabishoboye. Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero ngo Abisirayeli rero ngo kijya gihe ngo hari abagize réveil, hari abakangutse mu mitima, babonye umwami avuze ngo Imana ya Shadraka, Meshaki na Abdenego
niyo mana yonyine ikwiye gushimwa mu bihugu byose. Ntwara imana yacu nihimba tuti bwa bundi erega bya bintu byacu naho twabivuyemwo, naho twasubiye inyuma, naho twaguye tukabivamo, ariko bya bintu birakora, bya bintu birafata, bya bintu birimo imbaraga, bya bintu birimo ubushobozi. Uzi ko batahemutse batumye izina ry'Imana yacu ryongera kushigwa hejuru, ngo Abisirayeli batari bake rero ngo baragize akareveye mu mutima, basubira ngo gusenga, basubira kugira umuvyuro mu mutima, basubira kugira umutwaro wo gusubira kubaha Imana. Babonye ivyabaye kubw'abasavye b'Imana Shadraka, Meshaki na Abednego. Rero aba bantu rero b'Abisirayeli ngaha twabonye babwirwa ngo ikangure, ikangure, wambare inkomezi zawe yewe Siyoni, ambara imyambaro yawe ishajije yewe Yerusalemu wa murwa wera, kuko uhereye none muri wewe hatazoshika utakebwe canke igihumanye. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo rero turiko turavugana ko Abisirayeli babwirwa ngo bikangure, babwirwa ngo bikangure, bakwiye kwikangura. ngo kubera iki? kuko uhereye none ngo igihe kigiye kuza, uhereye ico gihe baherewe isezerano, nukuvuga hari hatanguye iyindi sezo nshasha, aho ngo atagihumane canke utakebwe, nukuvuga umunyamahanga, umunyabyaha ngo azosubira kwinjira muri Yerusalemu, ngo agende yikorera ibyo yigombeye byose, nk'ibyo Abanyebabuloni bagize, bakinjira bagasambura igisagara c'i Yerusalemu, ndetse n'ababi Yerusalemu nabo nyene bakabatwara. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno munsi. Basabwe rero ngo kwikangura. Kwikangura naho hikangura umuntu asinziriye, hikangura umuntu ari mwitiro, hikangura umuntu atari maso. Umuntu ari maso ntushobora kumubwira ngo yikangure habanamba. Byumvikana ko mu buryo bw'ukwemera Imana, mu buryo bw'ubuzima bw'ukwemera, bari basinziriye, bari mu gacerere, ntibari bagisenga, ntibari bagisangira ijambo, ntibari novuga ngo ntibari maso. Imana ibaravye yababona nk'abantu baryamye mu kondora zose, ariko Imana mwibanga ryayo no kubw'imbabazi zayo no kubw'urukundo rwayo yabakunze, Imana ibabwira ngo nzanywe no kubabwira ko ibihe bigiye guhinduka. Uhereye none yamwe bwoko bwanje ibintu bigiye guhinduka. Umve rero kugira ngo bigende neza, ibigiye kuba hamwe byoza mukimeze gutyo, hamwe byoza mugisinziriye, hamwe byoza mukiryamye mu kondora zose, ntibyogenda neza. Ariko igikwiye kandi kibereye ni mwikangure yamwe bantu banje, bamwitiro murimwo, bamuntege nke murimwo. Erega ndi Imana yanyu, ndacabakunda, ndacabitwararika, kandi ngiye kubahindurira ibihe, ngiye kubahindurira iyindi sezo. Uhereye none ibyabaye ntibizosubira kuba. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya rero tugomba duhave turangiza, ariko mugabo sinzi nawe urashobora kuba hariho ibyo wasengeye igihe kitari gito, igihe kimwe byarigeze kumbako ngira umutwaro wo gusengera abantu baraho, bari abantu babiri canke batatu mbere, ahubwo twari kumwe mu buhungiro. Igihe kimwe mbona ko bariko baragira ibintu by'ubupagani, kandi bitwa kumengo bitwa ko basenga, bari no mu mihari wanashaka kumbure itandukanye. Murazi ko mu mashinga atandukanye ari imihari. Hanyuma rero ndasenga ndavuga ngira umutwaro, nimbona aba bantu bacokora izina ryawe kandi bitwa ngo basenga Imana. Aba bantu kandi bigenza uku
numva intahe zabo mbi niyo bagiye mu bikorane vyabo mu mihari yabo no mu bindi numva ibintu bagenderamwo numva birambabaje kandi muri abo harimwo umwe muri famiye reka mvuge gutyo hanyuma rero ndasenga igihe kitari gitoga imyaka itari mikeya ndabagirira umutwaro kandi muri ico gihe nari mu bihe vyiza novuga ngo vy'ubuvyuke nukuvuga nihaye gusengera ikintu nagisenga nababa n'umwaka nababa n'imyaka 2 navuga nti sinzocereza kugeza igihe isengesho rizobihindurira Imana yacu nishimwe hanyuma ariko mugabo igihe kimwe hagera igihe vya bintu twari muce turavayo twimukira ahandi mu yindi ntara hanyuma rero haragera igihe ndabivamo byo gusengera ya mitwaro hanyuma mugabo ico nkundira Imana yarabikoze barakizwa babantu baba bakizwa kandi n'ubu barakomeje barabandanya ariko mugabo ikintu cambabaje nuko naho byakoretse jewe nagizene nari nareburuwe nadehukiwe nabivuyemo nacise intege Imana yacu nidutabare sinzi birashoboka ugasanga hari ivyo umaze iminsi ucamwo warasenze warisonzesheje warategereje wabayeho birindiriye yari amasezerano kumbure n'ivy'Imana yagusezeraniye ariko hagara igihe urabivamwo ubora kumera umengo ivyo bintu ntibizoba ntuzotabarwa ntuzishurwa ntuzoronka inyishu y'ibyo wasengeye y'ibyo wabwiwe n'Imana ariko muri kino kiganiro igitondo gishasha nzanywa no kukubwira no majambo ngo nawe uyagira umunzani uyahagarare kuyipimeko uyagira icirore wirabemwo kumbure ntawuzi impamvu iri jambo ari wowe uryumvise hariho abatazoryumva hariho abatazoshika kuri ino video dushize kuri runo rubuga rwacu ngurukanabumenyi ariko wewe ushitse kuri ino video mbega ntabyo wari ufise wari utegereje igihe kirekire ariko wamaze kubivamwo wabivuyemwo wamaze kugo wasinziriye utagisenga utakivyibutsa Imana ariko kandi wari ufise amasezerano kubera ko isezerano ry'Imana ritabora kubera ko Imana icivuze igishitsa kiretse umuntu we ubwiwe yagisezeraniwe avyitwayemo nabi nzanywa no kukubwira ngo ibihe bishasha bigiye kuza sezo nshasha igiye gutangura hari ibyo wari urindiriye igihe kitari gito hari ibyo umaze igihe kirekire urindiriye hari ibyo wasengeye hari ibyo wavuganye n'Imana hari amasezerano yawe n'Imana umva kugira ngo bigende neza kuko Imana yiteguye kubikora Imana yiteguye kubishira mu ngiro icyo usabwa kwikangura yewe wa muntu ufise ibyo wavuganye n'Imana yewe wa muntu ufise amasezerano wavuganye n'Imana raba kutaryamye umukondora zosi raba kutasinzire mu buryo bw'imkemu ugasanga na ya masengesho wari usenga ntukiyasenga ahubwo impambo y'umwana ikabigiye gupfa mu magodoka Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha nano majambo rero ukwiye kwikangura bano bisirere babwiwe ngo ikangure wambare inkomezi zawe ico ni kimwe icya kabiri ngo ambara imyambaro yawe ishajije wihane wezwe utunganywe kugira ngo ivyo nagusezeraniye bigushike ko Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha tugomba dusenga Imana rero sinzi raba kutarambiwe raba kutabivuyemwo raba kugihagaze neza mu kwizera raba ko amasezerano wawe n'Imana ukiyarimo neza raba kudasinziriye hanyuma wikangure iki gihe birashoboka yuko bo batari bazi ko ico gihe cyo kwikangura bavuga ngo karabaye batangura kumenyera kwibera iyo nyene muri ico kinyago babayemo ariko Imana kuri programme yayo yavuga ngo igihe cyo gusinzira kirarangiye shira iherezo ku gihe cyo gusinzira ahubwo abantu bitirirwa izina ryanje nibikangure kuko nzanywa no kubahindurira ibihe bigiye gukuranwa
hagiye kuza igihe ibyo byababujije amahoro bitazosubira kuronka aho bica ukundi. Imana yacu nidutabare. Birashoboka rero ko ufise ikibazo uhanganye naco imyaka myinshi, ariko mugabo hamwe wo kwinyiganza, hamwe wo kwikangura, hamwe woba amaso, hamwe wo kwambara imyambaro yawe ishajishije ukwera, hamwe wo kwezwa ugatunganywa, ndakubwiza ukuri wo kumva kanyangende mu buryo bw'imkemu yuko igihe kigiye guhinduka. Wo kumva ko atari igihe cyo gusinzira, ahubwo ari igihe cyo kwitega gutabagwa n'Imana. Imana yacu nidutabare kandi himbazwe. Bene data bakunzi bakino kiganiro igitondo gishasha cy'uno munsi, tugomba dusenga Imana. Rero namagwara nko kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Muraza bakino kiganiro kidafise intumbero yo kumara umwanya muremure. None rero mbega wumva hari ibyo wari umaze iminsi bituma ubonekana kusinziriye, wabivuyemwo, warambiwe, warasenga ntugisenga, wararambiwe, wararirimba ntukiririmba, warabivuyemwo, kandi by'ukuri wumva ko wari umuhamagaro wawe. Mbega hari ibintu wumva warahevye no gusengera, hari n'ibintu woba wari umaze iminsi uvuga ngo je bya bintu ngira ngo si Imana yari yaravuze. Nagomba ngo ubwire Imana ati Mana mbabarira, amaraso yawe mbonekeko, narakekeranije ibyo wavuze, ariko kandi wewe nta jambo ryawe rivugwa ngo rihere. Uri Imana ikurikirana ijambo ryayo ivuze mpaka irishikije. None rero ni jewe vyananiye. Wumva wobwira Imana ati Mana byarananiye, byarangoye, narananiwe, narabivuyemo, imbabazi zawe zimboneke ko nemeye kwikangura, nemeye no kwihana, nemeye no kwezwa, nemeye kwambara imyambaro ishajishije ukwera, kugira ngo ibigiye kuza, ibihe vyiza ugiye kurungika binsange niteguye. Kuko ntibishoboka yuko wakira ibihe bishasha ukiryamye mu vyaha, ukiryamye mwitiro mu buryo bw'imkemu. Oya, ntibikunda. Imana yiteguye kubikora, ariko nawe usabwa gukanguka no gusubira kwambara imyambaro y'ukwera kw'Imana, ukihana ibyaha, ukeza ugatunganwa, hanyuma Imana nayo igakora akazi kayo. None nayo majambo mwese bayumvise. Imana nyina amahoro baho mugisha tuzosura mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha. Wewe mushasha kuri kino kiganiro twagusaba gushonda kuri subscribe kugira ngo kumbure urubuga ruterukura tubone ko tudatamba twirorera, kandi nawe igihe tuzoba dushize kuri video uzoshobore gucibona atangorane bidatevye. Handi hoho iyo utabigize utiyabonesheje urashobora kuzobona video ije kuri YouTube yawe haheze ukwezi canke haheze n'umwaka, ugasanga nawe ntiwabanye natwe uko bukeye uko bwije, kandi turiko turagwana intambara nubwo bitoroshe, imyanya igoye, turiko turakora ibishoboka vyose ngo tugerageze uburyo bwose ibi biganiro biboneke ku munsi. Kiretse iyo byagoranye ntitugomba ko ari umunsi n'umwe twomara atakiganiro dushizeko. Murumva rero yuko utabanye natwe, utarose ama notification yacu, nawe uzohomba ibiganiro byacu, kandi bishobora kugira ahandi hantu bigukuye. Wowe ufise igitekerezo vyiyumviro duterera intererano, ibyo tubwira mu ntumbero yo kwamerera kino kiganiro, nari no vuga butumwa, urashobora guca muri commentaire ukavugana natwe bitubwira, cyangwa ukaraba ku mwidondoro wa runo rubuga, hariho amanimero yacu ya WhatsApp, ugashobora kubitubwira. Hanyuma aribyo dukosora tukabikosora, aribyo duhinyanya tukabihinyanyura, aribyo turushiriza tukarushiriza, aribyo dutera intege natwe tukarushiriza kubona yuko vy'ukuri biriko biragenda neza, tugashima Imana mu mutima. Nuko rero nana majambo twumvise tuzosoma mu kiganiro cy'ubutaha igitondo gishasha. Dusenga Imana. Mwami Yesu turagushimiye cyane kubwana majambo twumvise, uvuganye n'imitima yacu, tubwira ko dukwiye kwikangura, tukava mu itiro, tukava mu vyaha, tukambara imyambaro yo gushaza, imyambaro y'ukwera, hanyuma tukitega rero ivyo ugomba udukorere, ibihe vyiza ugomba guhindura bikaza bidusanga twikanguye turi maso. Urakoze rero. None rero umuntu wese akurikirana kino kiganiro mugabo agasanga wewe yari yarabivuye, yari yararambiwe, yari no gusenga ntirakibisengera bya bindi, kandi bari barabivuze ku mugabo akavuze ati ndikanguye, misemo kwikangura, Mana mbabarira, akaba yemeye kwihana, Mana mbabarira. Uyo muntu n'umubabarira umweze umutunganye, yemegwe nawe
asubire kubaho ari maso kandi ashajishije ukwera, maze ibi bihe bishasha wasezeraniye Abisirayeli nayo bimusange ari mu kibanza ugomba yuko abamwe. Urakoze wirirwane n'abagiye kwirwa mu bikorwa byabo bya misi yose, ubabere inyishu, imiryango yugaye yugurure, ibyo ugomba byose bishashikare kubabako, maze tuzosubire guhura mu kiganiro igitondo gishasha c'ubutaha, twese dushima izina ryawe kandi dushima yuko hari imitwaro wishuye, ko hari ibihe bishasha waciye ukora uherekeresheje ibimenyetso n'ibitagaza n'ino jambo ryawe. Urakoze kuri Imana, byose ubikore gutyo mu izina ryawe gera Kristo Yesu, tubisabye tubyizeye, amen.